Agaseke PTV rero nkuko musanzwe mumenyereye ibiganiro tugira hirya no hino bitandukanye na cane byinshi bifasha abene igihugu bifasha ubuzima bw'igihugu no munsi rero twaramutse dutumira umutumire mutari mumenyereye ariko uyu munsi twifuje yuko aryohera abene igihugu akatuganirira kumbure mukagira ico mukuyemwo kuko murazi yuko na cane mu biganiro tukunda kugira dukeneye yuko abene igihugu bumva cane akanovera k'ikiganiro no musi rero twagize bakwe yuko dushobora kuronka uyu mutumire nawe n'umutumire w'iteka reka ndamuramutse mu nyuma ndamubahereze abidondore bandanye ikiganiro mwiriwe neza mwiriwe namahoro turabakengurukiye cyane ko mwemeye mukitaba ubutumire twayabatumiye kugira muze mudufashe iganiro ndabashimiye kuba mwanyiyumviriye mukantumira kandi noshimira n'abandi bagiye kudukurikirana kino kiganiro turaguhaye ikaze rero hano mu Gaseke BTV murakoze uyu mutumire rero ati uno munsi muza kuganira iki reka kwanza bandamuhe abidondore hama muze kumenya mu nyuma ivyo zoganira aje kubidondora ndaguhaye ikaze murakoze je nitwa Elvis Rwamigabo nkaba ndi umupsikologe nize ibijanye n'inyifato mu mirimo ya misi yose nkabasanzwe nkora mu ishiramwe Alliance for a Better Generation Burundi akaba sanzwe janda nafasha n'abantu rimwe na rimwe banyituye mu bijanye n'inyifato zabo iyo bagiye babona ko hari ihungabana ryabashikiye canke mu miryango yabo hagize umwe muri bo agira ikibazo aje kubidondora mwumvise ko yize psychology mu rurimi rw'ikirundi mbega psychology no ubisigura gute Elvis murakoze ni imvugo kumbure y'ikinyamahanga iyo umuntu avuze ati psychology mugabo n'ivyigwa biya bijanye n'inyifato aho umuntu yiga agatahura bimwe na bimwe bigenda bigaragara ku nyifato z'umuntu gutyo ugasanga birafise isiguro rimwe na rimwe ariko byo bisaba abahinga nk'ibindi vyigwa byari byose abantu bakurikirana by'ubushakashatsi mbega tukiri ngaho nyene ko mbona tuzi ko ivyigwa kenshi aba psychologue atari benshi cyane bakunda kwiga ico cigwa we byakujemo gute kugira ngo ushike kwiga ico cigwa twovuga ko kumbure ata ba psychologue bahari ahubwo novuga nti ni vyigwa vyaje inyuma y'ibindi vyagiye bitangura kuko kumbure barabonye ko bikenewe vyagiye bikenerwa kuko buriya ibintu birafata igihe ugasanga ugiye kwiga iki kubera imvi cyangwa iriya ariko novuga yuko kugira ngo ugende kwiga ivyigwa nk'ibi bijanye n'inyifato ndibuka ko ndi mu mashuri yisumbuye uri kuragenda ku ishure urabona ngaha mu mabarabara y'ibisagara bikuru ugasanga hariho abana usanga baba bari mu mabarabara ndibuka ko hari umubanye yigeze kuba atora umwana mw'ibarabara akagenda kumutunga mugabo mu nyuma uwo mwana ntivyakunze ko ashobora kuhaguma kuko inyifato yiwe yatumye izana impinduka mu kibano cyo umuntu yari yifuje kumutunga gutyo bituma asubira mw'ibarabara rero mu nyuma niho nagenda nibaza ibibazo kubera ko umuntu aho kubona ko ubuzima bwiza bw'impinduka yagakwiye kuba yarakwiye kwigenza neza ngo ashobore kubaho muri societe nk'uko imwifuza ariko ugasanga hariho kudatahura ku iyo societe ibigiye kumutunga nawe nyene kuko nasanze mu nyuma ko usanga ari uwo mwana hari impamvu ziba zaratumye agenda mw'ibarabara ariko ugasanga abantu bibaza bati uriya muntu akeneye cyo gufungura akeneye cyo kwambara gusa ariko ntibamenye yuko hari indi mpamvu yindi iyo bitavuye mu kiganiro bakoranya nawe bituma baba ariko baratanga inyishu y'ikintu twovuga tuti niyo mbarutso rero nico caciye gituma ngomba kubimenya cangenda gukurikirana ivyigwa vy'inyifato
mbega umuntu avuze bon tufate iyo umuntu avuze inyifato twavuga ni comportement aho uciye hose ukagendera urabona comportement inyifato y'umuntu birakwereka neza ko umuntu aba afite akantu katameze neza mu mutwe cankwe aba afite iyindi ngorane yindi. Murakoze, iyo tuvuze inyifato tuba tugombye kuvuga nk'ibintu bigaragara nko ku muntu. Birashobora kugaragara nko mu mvugo yiwe akoresha, uko imibanire yiwe n'abandi, imigenderanire, uko umuntu agenda ariyumvira, waba ari wa muntu wari usanzwe muganira mu gukumva ivyiyumviro vyiwe biri kugenda binahindagurika, agatanga isiguro ku buzima bwiwe usanga zinyuranye na za zindi, usanga bigenda bigaragarira mu mibereho yiwe igenda irahindagurika. Mbega nk'ubu dufatiye nko ku bana, mbona nk'abana usanga bafite inyifato, ukabona ko umwana atameze neza, ukabona ko umwana hari ikintu abuze. Iyo bishitse uriko agendagenda nko mw'ibarabara urashobora kubona nk'umwana ko afite ibibazo kanaka. Biragoye kubona ari ibintu urabisha ijisho, ariko mugabo iyo ufashe umwanya mukaganira nawe urashobora kubona ko umwana kumbure yagize ikibazo mu buto bwiwe canke mu minsi ya vuba yiwe bimutuma agaragaza iyo nyifato itari isanzwe izwi, imenyerewe na societe. Aho rero haba habaye nk'ihungabana muri ico gihe. Ego. Dufatiye ku miryango, mbega imiryango yoyo ko tuzi nawe nyene usanga na cane cane muri bino bihe usanga hariho ibintu bishobora guhungabanya imiryango. Iyo bishitse hatembera aho nturabona yuko hariho ukavuga ati uyu muntu ashobora kuba afise ikibazo kanaka. Nivyo, kuko uretse n'ivyo burya iyo imiryango ihungabanya n'ikintu usanga kidaheza ngo cijanuko, ko iyo umuryango tuvuge nk'abavyeyi b'umwana bafitaniye ikibazo n'umwana kiraheze kikamukorako. Rero inyifato y'umwana nko kwishure urashobora kubona ko umwana kwishure ubuzima bwiwe buri guhindagurika, ugasanga umwimbu yahora atahana siwe asigaye atahana, ugasanga kwishura ari kugaragaza iyindi nyifato itari isanzwe imenyerewe. Muri ico gihe urashobora kwibaza ko haba hari impamvu kumbure yo mu muryango wiwe ataba bimeze neza, ariko iyo mugiye muganira niho kumbure uheze ukabona ko hari ikibazo kidakwiye kugarukira muri ivyo kwishure gusa, ahubwo uko kuganira kugutuma kukumurikira kumenya ikibazo uwo muntu aba afise. Mbega ibibazo kenshi ibibazo ku bantu baba bafise biva kuki biravye? Buri ibibazo umuntu agenda arahura navyo canke ibibazo umuntu agenda biraza bitamushikiye, ivyo byose bigaruka muri kamere muntu, kumwubaka muri kamere muntu. Twovuga nk'ibibazo usanga rimwe na rimwe bikunda gutuma umuntu agira ihungabana. Tuvuge nk'ubu turabona yuko nk'ikibazo cerekeye ukubura akazi ni ikintu usanga uno munsi kigaragara kiri ku murindi twovuga tuti udasanzwe. Ivyo rero umuntu birashobora kumutesha umutwe ntabashe kuvyakira, ashobore kumenya kuvyakira muri we, amenye n'uburyo ashobora kubirengera. Hari n'ibindi twoshobora kuvuga nk'ibintu vyerekeye gutakaza nk'ibintu umuntu yaratunze, ugasanga umuntu arafishije umuntu, ugasanga uwo muntu yarafise ikibanza gikomeye mu muryango wiwe canke ku buzima bwiwiwe. Ibyo byose biri mu ntambamyi canke mu bishobora gutuma umuntu agira ihungabana. Hari ikindi Elvis mpora mbona kenshi iyo ndiko ndagendagenda naho ntaronse amahirwe yo kwiga psychology, aho ugasanga nk'umuntu muri ariko agenda arivugana, ukiyumvira ko bari kumwe n'uwundi muntu, ukiyumva ati none uyu muntu akavuga wenyene, navyo bivyo biva kuki? Birakunda gushika kandi ni nibisanzwe, ariko no bibutsa yuko by'ingwara ubugwayi canke ihungabana ryo mu mutwe riri novuga nti ndabishire mu mice ibiri. Hari umuce wa mbere novuga byo bita ama nephrose.
ni igihe umuntu afise iryo hungabana canke abona ko ubuzima bwiwe burimo ikintu kitagenda neza ariko we akabasha kukimenya. Umuco ugira kabiri ico novuga uri co twita psychose, ni ca gihe umuntu agira ikibazo ciwe kikabonwa n'abandi, wewe ntabashe kukimenya kuko wewe biba bisa nuko yibereye mu yindi si yiwe yindi. Muzobabona abantu usanga nk'ivyo yaruvuze vy'uko usanga agenda arivugana, aca umuntu akagenda aritaba amajwi yumva ari kumuhamagara, umuntu ukabona ari gutoragura umwanda, wewe kuri we aba yibereye mu yindi si yiwe kandi abasha kwitahura muri iyo si nyene abarimo. Yego. Uyu rero yari Elvis Rwamigabo, tuko turaganira ku vyerekeye imibereho y'abantu, mwumvise ko ari byo yize, ariko rero kandi mwumvise yuko iki kigo kiryoshye cyane kuko benshi bari bagikeneye kugira bumvirize ibyo Elvis ashobora gusigura, kuko munazi yuko umuntu ashobora kugira ingorane izica nk'iziriya akiyumvira ati mbega ibi bimbaye ko nibiki, mbega je bizogenda gute, ko mbona mu kazi bitameze neza, ukagira ibibazo byinshi ukabura ubitura. Nico gituma rero Agaseke BTV kakifuje neza gutumira uyu mutumire Elvis kugira ngo neza na neza aganirira bene igihugu bumve yuko iki cigwa ari cigwa gikomeye cyane.